Zimwe mu mpunzi z'abanyekongo bahunze intambara yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zegeranijwe mu kibanza mfatakibanza co kuri Stade Rugombo mu ntara ya Cibitoke ziri mu buzima butoroshe. Ingwara zitari zike harimwo agasama nizo zimaze kwibonekeza muri ico kibanza. Abana bakiri bato nibo hanini bamaze gufatwa n'iyo ngwara, abenshi ubu bagwariye mu bitaro. Uno muvyeyi amenyesha ko kuva bagera muri ico kibanza abana biwe baciye bafatwa n'ingwara yo gucibwamwo. Nashitse ngaha ku munsi wa mbere uheze, abana bahavuye bafatwa n'indwara zo gucibwamwo. Nahavuye ndabajana kwa muganga, Imana irabikora barakira. Abana ntibaronka n'ivyo barya, kuva dushika ni ntere gusa, ugucibwamwo rero ntivyobura. Ikindi avuga nuko ingwara zituruka kw'isuku rike arizo ziza zivyunyura. Impungenge nizo ziharangwa. Ino mpunzi yindi yaganiriye na RPA ukuntu ingwara y'agasama irandagata, agatera kamo ko kubagarukirako amazi atararenga inkombe. Agasama karamaze kudushwaramwo. Aha hariho uwo duhereranye agwaje umwana, ubu ari mu bitaro. Tuzi ko agasama gasanzwe kandukira cane, ni naco gituma dusaba ko woduha umwe wese akazu kiwe kugira dukinge abana ntibakandure bose. Ishirahamwe ryitaho impunzi riremeza ko abamaze gufatwa n'iyo ngwara atari bake. Iryo shirahamwe nyene rimenyesha ko gushika itariki 21 za kuno kwezi impunzi z'abanyekongo zishika 39,000 ziri kuri Stade ya Rugombo honyene.